Amahoro bagenzi, mwese hano rero ngiye kubereka akantu keza k'ubwenge ku bantu rero mukunda gukoresha urubuga rwa Facebook kabisa. Murazi ko ari urubuga rwiza, ari urubuga ruba monetize, ari urubuga rukurikirwa n'abantu benshi. Ni urubuga rugira gatatu mu mbuga zikurikirwa n'abantu benshi kw'isi. Rero Facebook ku bantu babimenye kera, Facebook irahemba ewana kabisa. Iyo wayikoze washizemo umutima iraba monetize hama bikavamo amafaranga. Rero ikintu tugiye gukora, ngiye kubereka uburyo ushobora gupostinga video ewana kuri Facebook, ugapostinga video ndende video irenze umunota umwe, iminota ibiri, iminota itatu kubandanya. Rero abantu benshi baragira ikibazo cyo gupostinga video kuri Facebook hakagenda ko agapande gatoyi, nk'akarorero ugasanga video yawe sasa. Guys, urabona yuko abantu benshi barafise ikibazo cyo gupostinga video, ugasanga video wapostinze kuri Facebook ni video ntoyi. Mbega ugasanga Facebook upostinze video y'iminota nk'itatu ikacishirako imisegonda 30. Guys, ico kibazo rero kurikirana iyi video mu minota itarenze 3 kiraba gikemutse. Rero guys, abantu benshi iki kibazo bakigize mu ndebe ngaha. Ja muri Play Store yawe, ja muri Play Store yawe canke se App Store. Jegiye muri Play Store kubera ko mfise Android isanzwe. Numara kuja ngaho muri Play Store, ucuza ngaha kuri recherche wandike Facebook. Numara rero kwandika Facebook, guys, abantu benshi rero bavyicira ngaha. Hariho ico bitwa Facebook Lite. Iyi Facebook Lite ni Facebook abantu benshi bakunda gukoresha, nziza, imeze neza, ikora guys. Ariko rero iyo benshi bariko barakoresha iyi Facebook Lite, iyo postinze video, upostinga video imisegonda mikeya niyo baguha. Rero ndagushishikariza, niba ufise iyi Facebook Lite mu telefone yawe, yikuremwo hama ucutora iyi Facebook ubona isa n'ubururu. Numara kuyitora uyishiremo ngaha iyi Facebook isa n'ubururu, maze utangure ukoreshe iyi Facebook. Iyi Facebook rero iciza cayo nuko naho woshirako video y'amasaha 6, 7, 8 iguma ari video nziza, kandi amasaha yose arajako, video yose ijako uko yakabaye. Iyi Facebook rero ndayibararikiye kuyikoresha mu gihe uri mu content creator kuri Facebook, kuri Facebook canke kuri YouTube canke ku zindi mbuga. Koresha iyi Facebook isa n'ubururu. Iyi Facebook Lite nayo ikoreshe abantu bashaka kuza baraganira kuri Facebook vyonyene, kureba utuntu kuri Facebook, ibintu nk'ivyo. Ariko umuntu ariko arashaka kuvyaza umusaruro imbuga, nakoreshe iyi Facebook isa uko. Iyi Facebook rero niyo nziza kuri mwebwe abantu baba content creator, niyo nziza. Rero guys, ndabashimiye. Nimba iyi video igufashije, kora like, share na comment, maze ukande kunzogera kugira ngo video yose tuzoba dukoze uzoze urayibona gatanu ku kandi mu bambere. Shalom.